igihugu ca Somalia carasibije amatora yari ategekanijwe gutangura ejo ku munsi w'Imana inyuma y'amezi abanyepolitike bari bamaze mu kutumvikana muri ico gihugu co mw'ihembe rya Afrika. Abategetsi babibwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ejo ku munsi w'Imana. Umwe mu bagize komisiyo y'amatora atashimye ko amazina yiwe aja ahagaragara yavuze ko impamvu yabitumye ari uko intara zitarungitse abakandida bazo ku gihe. Muri ako karere nyene leta ya Amhara muri Ethiopia yasavye urwaruka rwose gufata ibigwanisho bakagwanya abagwanyi bo mu ntara ya Tigre bariko baratera igisirikare ca leta hamwe n'inteko zose zo mu zindi ntara 9. Agenyelu Teshage arongoye leta y'intara ya Amhara yasabye bakiri bato bose, imihari yaba iyitwaje ibirwanisho canke iyitabifise ndetse n'abifitiye inkoho zabo kwiyunga n'abari mu rugamba rwo kubohoza iyo ntara kuva kuri uyu munsi wa mbere. Tukiri muri Afrika, Zimbabwe yarakiri miliyoni umwe w'incanco za COVID-19 zahinguwe n'ishirahamwe rikora imiti ryo mu Bushinwa Sinovac. Ni mu gihe ico gihugu co muri Afrika kiriko kirarwana kugira gikwize incanco gikeneye mu gice ca gatatu kiriko kibonekeza kigwirirana ry'abandura rigihanze. Izo canco zimaze gushika ejo ku munsi w'Imana, umushikiranganji w'ikigega ca leta Muturi Ncube yariganiye amenshi makuru ko Zimbabwe yarishe miliyoni 92 z'amadolari ku ncanco imiliyoni 12 zavuye mu Bushinwa hamwe n'izo yaronkejwe n'umugambi COVAX. Washington, ijwi rya Amerika. Meyavugwa mu makungu, leta z'ubumwe za Amerika izobandanya gushigikira abasirikare ba Afghanistani mu kugwanya abatalibani. Ibi vyashikirijwe ejo ku munsi w'Imana na General Kenneth McKenzie arongoye ibiro vya gisirikare muri Amerika. Ni mu gihe abatalibani babandanya gusatira n'ibitero mu gihugu cose. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu, ibitero vy'abatalibani n'urutavanako inyuma yaho abo bagwanya leta ya Afghanistani batanguye ibitero. Haheze iminsi inteko mvamakungu zirongowe na Amerika zitanguye gutahukana abasirikare babo banyuma. Mu nkino za Olympique ziriko zirabera mu gisagara ca Tokyo mu Buyapani ejo ku munsi w'Imana wari umunsi ugira gatatu w'inkino z'umupira w'amaguru ku bagabo mu mirwi yaserukiye umugabane wa Afrika. Mu mugwi A, Afrika y'Epfo yatsinzwe n'Ubufaransa ibitsindo 3-4 ikiza ubwa nyuma ku manota ubusa mu mugwi urimwo n'Ubufaransa, Ubuyapani na Mexique. Urundi rukino ruzoyihuza na Mexique ku itariki ya 28. Mu mugwi C, Misiri yatsinzwe na Argentine 1-0 ikaba gushika ubu ari ya nyuma muri uwo mugwi ku inota rimwe gusa. Mu gihe yotsindwa na Australia mu rukino rwo ku itariki ya 28 na Espagne ikazotsindwa na Argentina, Misiri yoca isezerera iryo higanwa. Mu mugwi D, Cote d'Ivoire yaranganije na Brazil ubusa ku bundi, ivyatumye ikija mu kibanza ca kabiri ku manota 4 inyuma ya Brazil nayo nyene ifise 4 nyene. Urundi rukino ruzoyihuza n'Ubudagi kuwa 28 y'uku kwezi. Cote d'Ivoire niwo mugwi wa Afrika gushika ubusa n'uzoronka amahirwe yo kubandanya mu gice ca quart de finale muri izi nkino z'umupira w'amaguru mu nkino za Olympique. Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi3 radio yacu voa.com.
Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho tukaba turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Incamake y'amakuru agezweho muri aka gatondo. Mu gihugu cy'u Rwanda leta yarayongereje imisi 5 ku kiringo cari giheruka gushirwaho co kugumiza mu ngo abanyagihugu batandukanye mu ntumbero kwirinda ikiza ca virusi ya corona. Ndonsa sinabashije kubona iyo kawunga ngo nteke igikoma nkwe mfite umwana urya. Ntabwo niyumvisha ukuntu abayobozi bakuru b'igihugu bashobora kwicara bakavuga bati abaturage bacu barashonje, yarangiza akabibima. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu bice bitandukanye vy'i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda bavuga ko gahunda yo guha imfungurwa abanyagihugu bamaze imisi batava mu mazu yabo kwerekiza ca virusi ya corona iriko ikorwa nabi. Hakurya yo mu Rwanda naho mu Burundi leta ivuga ko abarenga 125 banduye ikiza ca virusi ya corona mu kiringo c'indwi imwe gusa. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahereye mu Rwanda aho leta yaraye yongeye ko imisi 5 ku gihe co gushira mu bikorwa ingamba zari zisanzweho zo kwirindikiza ca virusi ya corona. Ibi bisigura ko ingamba zaguma mu rugo zibandanya mu bice bimwe bimwe kugera ku igenekerezo rya 31 z'uku kwezi. Ku murwa mukuru w'u Rwanda harabidoga ko imfungurwa zihabwa abanyagihugu muri iki gihe batava mu mazu zidashikira bose. Kigali mu Rwanda tuhasanga mugenzi wacu Eric Bagirubusa yagendeye bamwe muri abo banyagihugu. Twageze mu mudugudu wa Ruhondo mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Madamu Jeannette Iradukunda aho mu muryango w'abantu 5 amaze iminsi mike abyaye. Umugabo watwara abantu kuri moto avuga ko yakunze kujya ahatangirwa ibiryo agataha amara masa. Baratubwira ati muzagaruke ejo tugezeyo muzagaruke ejo, ati liste yanyu yapfuye. Se iyo liste ihora ipfa? Ibyo rero nibyo twibaza nk'abantu turi muri guma mu rugo. Ndonsa sinabashije kubona iyo kawunga ngo nteke igikoma nkwe mfite umwana urya. Ibivugwa n'uyu mugore si umwihariko we. Bwana Jean Marie Vianney Ndahayo nawe atuye mu mudugudu wa Ruhondo avuga ko mu gutanga ibiribwa ku bashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo hagenda hagaragaramo ibimenyane. Umudamu wanjye yagezeyo baramuhakanira ngo ntabwo ari ku rutonde. None ikirushijeho abari kubitanga n'abaturanyi batuye imbere yacu. Amarembo durayabona, baca ku marembo mu rugo bajya iwabo, biyandikishije ngo urutonde ngo ntabwo rwabonetse. Abemera ijwi rya Amerika ko batarabona ibiribwa bashimangira ko bakennye koko kandi ko nta bundi buryo bakesha amaramuko muri ibi bihe. Uyu mugabo we wemeza ko atarageraho guhita ahabwa ibiribwa mu bambere, anenga uburyo abashinzwe kubitanga mu kagari ka Nyabugogo babikora. Sinshobora kumenya niba bano bantu bakorera abaturage cyangwa se hari abandi bantu bakorera, kuko umuturage niba abonye ibiryo ubitanga baturanye atabimuhaye kubera wenda ibibazo bagirana cyangwa se kubera amakimbirane bigeze kugirana, aravuga ati ibi bintu leta yewe yaranyibagiwe, kuko n'umuyobozi w'abantu n'abaturage ntabwo bazi kwivugira. Uyu mugabo utaza ku rutonde rw'imbere mu bababaye agasanga ari ngombwa ko abahabwa inshingano zo kugeza ibiribwa ku baturage bakwiye kujya babanza kubaha amasomo ajyanye n'inshingano zabo, bakigishwa cyangwa se bagatekereza niba izo nshingano bagiye gukora bazishoboye. Bakumva batazishoboye bakazivamo. Mbifata nko guteranya abaturage na leta. Ntabwo niyumvisha ukuntu abayobozi bakuru b'igihugu bashobora kwicara bakavuga bati abaturage bacu barashonje, nitugerageze tukore mu kigega dushakisha uko dushoboye abaturage batadupfana, barangiza bafata ibyo kurya bakabihereza umutwara sibo cyangwa se mudugudu bati dushyikiririze bino bintu b'abaturage mwirirwana, yarangiza akabibima. Hagati aho ngaho ntabwo numva umuturage ukuntu uwo muturage azakunda na leta. Aba bayobozi mu nzego z'ibanze bashyirwa mu majwi ko batari gutanga ibiribwa uko bikwiye. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza.
twashatse kubaza bwana Jean Claude Niyibizi uyobora umurenge wa Kigali kuri iki kibazo, ariko nawe yatubwiye ko atemereye kubivugaho. Bwana Niyibizi yavuze ko ibibazo by'ibiribwa bivugwaho n'inzego zimukuriye. Ku murongo wa telefone ngendanwa, bwana Yemi Ngabonziza umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge ntiyitabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwoherereje. Byabaye cyo kimwe no kuri bwana Jean Marie Vianney Gatabazi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Gusa mu minsi mike ishize bwana Samuel Dusengiyumva umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari yatangarije ijwi rya Amerika ko hari ibiribwa bihagije byo guha abaturage. Aha yavugaga ko wagira ikibazo yakwitabaza ubutegetsi banyuze ku murongo wa telefone. Twashyizeho uburyo bw'imirongo itishyura ndetse n'ibiganiro bitandukanye ku buryo umuturage wese waba yumva akeneye ibiribwa bataramushyize ku rutonde arabigaragaza, akaba yabivuga bigahita bikemuka tukamugezaho ibiribwa. Hari nimero zitishyura za buri karere, ariko na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ifite nimero itishyura 5353 bayihamagara. Ariko nanone abayobozi b'inzego z'ibanze bamutwara sibo, abakuru b'imidugudu biteguye gukomeza kwakira ubu busabe bw'abaturage kugira ngo tubashe kubagezaho ibiribwa mu gihe kigufi. Ku ikubitiro habarurwaga ibihumbi bisaga 200 by'imiryango ikeneye ibiribwa, ariko igenda yongera umunsi ku wundi nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Mu biribwa bitangwa harimo ifu y'umutsima, ibishyimbo, umuceri n'ifu y'igikoma cy'abana. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Tukivuga ku vya virusi ya corona mu Burundi, leta yemeza ko abantu barenga 125 banduye ico kiza mu kiringo c'indwi imwe gusa. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu hamwe n'igisata cishirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu kw'isi OMS bemeza ko uwo mugera usigaye wibonekeza cane hagati mu gihugu. Biruko mu gihe Uburundi bwase kwakira incanco za COVID ya 19. Hagati aho kuva corona yakwaduka Uburundi buvuga ko imaze guhitana abantu 8 gusa muri ico gihugu. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru abandanya. Raporo y'igisata c'ishami mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS mu Burundi yerekana ko mu bantu 127 batowe ko ikiza c'umugera wa corona muri iyi ndwi 112 ari abo hagati mu gihugu, cane cane mu ntara z'uburaruko bw'igihugu nka Ngozi na Kirundo. Muri ico gice hariko raberayo isekeza ryo gupima abantu benshi, abarenga 2,000 baramaze gupimwa. Abandi bantu bagera kuri 15 nabo babonetse ko umugera ndabaje bavuye hanze y'igihugu nko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, muri Tanzania, mu Rwanda, muri Kenya no mu Bubiligi. Iyi raporo yakozwe harimwo n'abahinga bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu isobanura ko mu Burundi abagwayi b'umugero wa COVID-19 bibonekeza mu turere 8 tw'ubuvuzi tugizwe n'intara 7 kuri 18 zigize igihugu. Ibi birateye amakenga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nk'uko byatangarijwe i Bujumbura no mu bushikiranganje Tade Ndikumana. Ahamagarira abantu kwikubita agashi bagakurikiza impanuro zo kwirindikiza c'umugera wa corona. Asigura ko ivyo bitigira biteye ubwoba. Birababaje iyo Imana iduhaye agahengwe hanyuma bavuga ko tuyimanuza. Abantu bomenya yuko ikiza kihari kandi mbere kiguma gihindura isura. Cyo gituma yuko aha mu Burundi murabona yuko twe twagize Imana, aho aya manga ibindi bihugu biriko biriyugarana twebwe ibiharo byaragabanutse cyane. Niho rero twabikwiye gufatiraho kugira ngo dukomeze irya ngingo nziza zo kwikingira no gukingira abandi. Umurundi wese yumve yuko afise uruhara, kuko nitwaguma tumeze uku turi ubu abantu bakijajara bizotuma nko mu mezi azokurikira dusanga dusubiye mu ihumbi. Turasaba rero abenegihugu kugira ngo bamize kumuzirikanye yuko ikiza kihari, ubonye akamubakiye agende kwipimisha. Ibipimo birahari mu gihugu cyose. Iyo abantu bagiye gusamara bakijajara bituma inguvu leta yari yashizemo mu kurwanya kino kiza zibimfa gusa, kuko benshi baca basubira bakandura. Mu gisagara ca Bujumbura abantu bemeza ko bamaze kudebukirwa mu gukurikiza izo mpanuro. Aba ni bamwe muri abo kuri mikro y'ijwi rya Amerika. Ku bantu bo ngaha mu gisagara ikintu no bahanura bamenye ko iki kiza gisanzaye mu bantu bose, kandi umuntu ayigwaye corona nshaka kumumenya kwitwararika bagakaraba amazi meza n'isabuni, bakambara ubupfukamunwa, bagasubira bakabigendeza nka kera, bakumviriza impanuro z'abajejwe amagara y'abantu. Tonze kuri bisi nivyo vya cane cane kenshi usanga twegeranye no mu modoka, aho nyene niho biba bikwiye ko bambara ubupfukamunwa. Ngaha muri ville ntibakibudandaza benshi. Kiriya mu kwinjira mu modoka ateza kugenda akaravye. Abakiriya turababwira harabemera n'abatemera, urumva nitwo bashira kwinko bahunura ahubwo kuko ni kiza
kitaboneka novuga yuko twokwisubirako tugakurikiza impanuro baduhereza. Nubwo ibitigiri vy'abandura vyabaye vyinshi, iki gihugu ntikiremera gukoresha incanco za COVID-19 nk'uko bishimangirwa n'umushikiranganji Tade Ndikumana. Incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza, ahubwo zituma utaremba cyane. Twere tuvuga tuti ko tugira imana bagakira, n'iyi miti duteranya tukabona barakira, tukavura abantu hakiri kare, ntibasinzikara, benshi barakira. Nubwo n'urucanco kujya kwikingira uku tubivuga, kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazimvega. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwerekana ko abantu barenga 6,000 bamaze kwandura uwo mugera, 8 baritavye Imana, abarenga 5,300 nabo baracagwaye, mu gihe abarenga 770 bakize. Naho biruko ivyo bitigiri ntibihurizwa ko na bose, kuko amashirahamwe yigenga yoyo yemeza ko abagwayi n'abahitanywe n'ico kiza barenga bo. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko, Uburundi bwonyene nibwo bwanse gukoresha incanco zikiza c'umugera wa corona. Ni mu gihe igihugu ca Tanzania naco nyene cari yamirije izo nkingo ubucemeye kuzikoresha. Ubuserukira leta zunze ubumwe za Amerika muri Tanzania yatangarije kuri Twitter ko izo nkingo zatanzwe n'igihugu ciwe kuri uyu wa gatandatu zirenga 1 miliyoni w'incanco zo mu bwoko bwa Johnson & Johnson mu rwego rw'umugambi wa COVAX wo kugwanya ico kiza. Yamara Burundi ntiburi kuri urwo rutonde rw'ibihugu bihabwa izo nkingo za COVAX. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Ivy'umugera wa virusi ya corona reka tubibandanirize muri Uganda. Impunzi ziba ku murwa mukuru Kampala zivuga ko inzara izimereye nabi kubera amabwirizo yaguma mu rugo. Inkuru irambuye na Ignatius Bahizi, umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari muri Uganda. Ibi ni ibihe bikomeye muri Uganda ku bantu bose kubera gahunda yaguma mu rugo yo kumara iminsi 42 mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Imirimo myinshi y'abantu yarahagaraye, haba y'ubucuruzi hamwe n'indi mirimo ihemba ku kwezi. Ariko binakomeye kurushaho ku mpunzi zisanzwe zitagira akazi, zitunzwe n'uko zikorera abanyagihugu mu bikorwa byabo bitandukanye, ubu byahagaraye. Umwe mu bayobozi b'impunzi z'abarundi zituye mu mujyi wa Kampala utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano, yatubwiye uko byifashe mu mpunzi ayobora. Ukuri impunzi ngaha Kampala mbere no muri Uganda yose zimerewe nabi, cyane cyane ha Kampala mherereye, impunzi zose ziguma mu nzu, n'abahora biyungunganya bakaronka ingene bashobora kubaho, ubu ntibarenga impangu zabo canke inzu zabo, baguma bugaraniwe mu nzu, ntibaronka icyo bafungura. Ubu rero abantu benshi bakaba bariko baravuga bati, cyane cyane nk'impunzi, ati uwo tumubona uri kuricwa na corona mugabo basi wowe upfuye, ukaba upfuye wari kuraronderera abandi, abo bandi batarafatwa na corona basi bakaba bafise icyo bafungura. Kuri uyu muyobozi w'impunzi ati bisa nk'ari nta muntu wita ku mpunzi zituye mu mujyi wa Kampala, na cyane cyane muri ibi bihe byaguma mu rugo, ngakaba zimwe zimaze kwiheba, dore ko n'izirwaye indwara zisanzwe zidafite aho zanyura kugira ngo zije kwivuza. No gushika kwa muganga birabagora. Ubu rero ntituzi wo tweza amaso, nta n'umwe ashobora no kuvuga ati impunzi reka ndazirabe gutya, reka ndazihe icyo zijya. Dupfiriye mu nzu, naho korona itotwica, inzara yoyo ntidusiga. Nibutse ko iki kibazo cy'imibereho mibi yatewe n'icyorezo cya COVID-19 kitari ku mpunzi zonyine, ahubwo ko ariko bimeze no mu banyagihugu. Nyamara ariko ku banyagihugu batishoboye, leta yashizeho gahunda yo kubaha $30 kuri buri rugo kugira ngo babe bagura ibiribwa. Ubushakashatsi buherutse gukorwa n'umuryango wita ku mpunzi ku isi HCR hano muri Uganda bwerekanye ko impunzi zagizweho ingaruka zikomeye cyane zijyanye n'imibereho kuruta abanyagihugu. Uwo muryango wongeraho ko impunzi zimerewe nabi cyane kubera ibura ry'akazi hamwe n'ibyo kurya, nakaba ibi byaraziteye guhungabana mu bitekerezo ndetse zimwe zikaniyica. Umuvugizi wa HCR muri Uganda Wendy Kasujya yatangarije ijwi rya Amerika ko icyo kibazo cy'inzara mu mpunzi barimo kugishakira umuti bafatanyije n'andi mashyirahamwe arimo na Banki y'Isi yose. It should be noted that the urban refugee policy requires that ati byumvikane ko ingamba zireba impunzi zituye mu mijyi nka Kampala zisaba ko izo mpunzi zikwiye kwitunga.
ntabwo zihabwa imfashanyo nk'impunzi zituye mu makambi, kuko guhitamo gutura mu mujyi bivuze ko impunzi iba yishoboye. Ariko kubera iki cyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka kuri buri muntu wese, leta ya Uganda yasabye HCR hamwe n'umuryango w'ibiribwa ku isi PAM kugira ngo dufashe impunzi ziri mu mujyi wa Kampala. Kuri ubu turateganya kuziha amafaranga yo kuzifasha muri ibi bihe byaguma mu rugo, ariko turacyakora ubushakashatsi kumenya ingaruka iki cyorezo cyagize ku mibereho yazo muri rusange. Kandi mbibutse ko uyu mugambi wari usanzwe utari ku ngengo yacu y'imari, bivuze ko ayo mafaranga tugomba kubanza kuyashakira ahandi. Umukuru wa HCR muri Uganda, Joe Botre, arasaba amashirahamwe mpuzamahanga guhagurukira iki kibazo cy'imibereho mibi mu mpunzi zituye muri Uganda kugira ngo zibone ibiribwa hamwe n'ubuvuzi bihagije, kimwe na serivisi z'uburezi hamwe n'izo gufasha izo mpunzi zahungabanye mu bitekerezo kubera imibereho mibi yatewe n'iki cyorezo cya COVID-19. Uganda nicyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika, zingana n'imiliyoni 1,500,000 ukurikije HCR, kandi nicyo gihugu kiza mu mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi. Umujyi wa Kampala wonyine utuyemo impunzi zigera ku 60,000. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru y'imikino na sport ubu naho. Mu gihugu c'u Burundi, imirwi ya Muzinga mu bigeme na Lumière des Jeunes mu bagabo niyo yatahukanye igikombe c'ihiganwa rya netball. Muri volleyball naho imirwi izokina inkino za nyuma z'igikombe c'umukuru w'igihugu haba mu bagabo no mu bigeme yose yamaze kumenyekana. Desire Hatungimana ibi vyose yabiduteguriye. Muri iryo higanwa rya netball ritarakomera cyane mu gihugu cy'u Burundi, umugwi w'abigeme wa Muzinga niwe watahukanye igikombe wirahiye Flambeau des Jeunes ku manota 46 kuri 29. Umumenyereza wa Muzinga akamenyesha ko iyo ntsinzi ibanezereje, agasaba abakunzi b'uwo mugwi kubama hafi. Kuba twakoze twaje kuronka intsinzi twiteguriye, turashimye gose. Umuntu yandi twimirije tuvuga ko tumutegeza entraînement tukaraba hatugoye aho dukosora. Abakunzi b'umugwi wa Muzinga netball kama twabatera nuko botuba hafi bakadufasha mu entraînement kuraba bakadushigikira, iyo dufite match bakaza kuraba kugira ngo tugereje ubuhinga dufise kugira ngo nabo nyene babaye n'abandi bati umugwi wa Muzinga bafise abakinyi koko. Muri Flambeau des Jeunes baremera ko barushijwe, ariko mu misiza ibintu ngo bishobora guhinduka. Muri runo rukino murabona urukino rubereye ijisho, uko uriko uraraba abo bana banje, abana ngitoza ubu vuba, abana bakiri bato uriko ugereranije nabo bo muri Muzinga, urabona ko ari abantu bakuze cyane. Nizera yuko mu minsi iza ntera ndabiga, mu minsi iza nzoba ndabatsinda cyane rwose. Mu bagabo naho Lumière des Jeunes yatsinze mu rukino rwa nyuma agasaka ku manota 36 kuri 30. Muri volleyball naho kuri no w'Imana niho imigwi y'abigeme izokina inkino za nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu yamenyekana, inyuma yaho hamenyekaniye y'abagabo kundwi iheze. Mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma, Muzinga yatsinze Panthers amaseti 3-0, nayo Rezas batsinda Agenda Light Club amaseti 3-1. Urukino rwa nyuma mu bigeme ukazohuza Muzinga na Rezas, nayo mu bagabo akazotana mu mitwe ga Cosmos Amical des Sportifs de Bujumbura. Ubujejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi, David Bigirimana, arashima intambwe urwo rukino rugeze ko, akanezerezwa cyane cyane ko imigwi yo mu ntara nayo iri kwirikomeza bimwe bigaragara. Nk'umuhinga mu bya volleyball navuga yuko twabonye inkino zinyoshe ijisho, tubona ko koko n'abigeme ariko baraduza tekinike, ariko kandi twagomba tukenguke cyane ama equipe ya Java ruguru yavuye ikiremba, donc twado kiremba na umuco, ko batwetse ko bazanye abana ubona ko bakiri bato bafise kazoza. Ariho twagomba dutere intege abarongoye ama equipe yavuye ikiremba ko boshira umwete cyane, kuko abo bana hamwe bakoresheje neza boshobora kuvamo abakinnyi bakomeye uko bacyari bato. Ikibanza n'itariki izo nkino zizobera ko kikaba kitaramenyekana,
kuko biva mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu mupira w'amaguru naho mu gisata c'abigeme mu cicaro ca kabiri imigwi iriko iragwanira ibibanza bibiri vya mbere bitanga uburenganzira bwo gukina icicaro ca mbere. Imigwi ya Etoile du Matin na Bon Avenir kugeza uno munsi ku ndwi igiri ya 12 y'ihiganwa kuri 18 zitekanijwe niyiboneka ko ishobora kuzotahukana ivyo bibanza bibiri vya mbere. Kugeza uno munsi umugwi wa mbere ukabusumvya uwa gatatu amanota 10. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana akorerwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watubwira agezweho mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda. Mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu cyiciro cy'abagabo imaze gutangira imyiteguro y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu Afrobasket rizatangira mu kwezi gutaha kwa munani rikazabera muri Kigali Arena i Remera. Umutoza w'iyi kipe umunyasenegal Cheksar afatanyije n'abungiriza be babiri aribo Henry Mwinuka na Yves Murenzi bahamagaye abakinnyi 17 bazatoranyamo abo bazifashisha mu rugamba ruzahuza amakipe 16 meza muri basketball muri Afurika. Amakipe atatu asanzwe akomeye mu Rwanda ariyo Patriot Basketball Club, Reg Basketball Club na APR Basketball Club niyo yahagarariwe cyane muri aba bakinnyi bahamagawe. Muri bo twavuga abasore bamenyereye amarushanwa barimo Sedar Sagamba, Aristide Mugabe, Steve Hagumintwari, Dieudonné Ndayisaba, Erikaje, Olivier Shyaka, Jean-Jacques Wilson Shobozwa byose n'umukiza, Armel Sangwe, Emile Kazeneza n'abandi. Tunyarukiye mu mikino Olympique irimo kubera Tokyo mu Buyapani nyuma y'uko Moise Mugisha wari uhagarariye u Rwanda mu gusiganwa ku magare ananiwe kurangiza ejo kwa gatandatu, abakinnyi bane nibo basigaye bategereje kurushanwa. Abo ni Marite Yankurije usiganwa ku maguru ahareshya n'ibirometero 5, hakaba kandi Erwamani Raguha na Alphonsine Agahozo bazasiganwa mu mukino wo koga. Abangaba bazarushanwa kuwa gatanu w'iki cyumweru. Ku itariki ya 8 y'ukwezi gutaha kwa 8 hazaba hatahiwe John Hakizimana usiganwa muri marathon. Ese abanyarwanda bitega iki kuri aba bakinnyi? Twumve Pascal Bakomere, umusesenguzi w'inararibonye mu mikino ngororamubiri akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru impamba.com. Biragaragara yuko nubwo wenda dushobora kuvuga ngo covid ngo yatumye imyiteguro itaba myiza, ariko akenshi twitegura ku munota wa nyuma. Niyo ngese turimo rero tujye twemera tujye mu mikino Olympique duherekeje abandi, ariko byo kuvuga ngo Hakizimana John azazana umudari, ngo Marita azawuzana, ngo bari abakinnyi babiri bo koga, yaba Gahozo yaba Maniraguha Elwa, barabose rwose ni ukujyayo gusa byo kugerayo twitwa ko twitabiriye, ariko ntago abakinnyi bateguwe muri uno mwaka wa 2021 wambwira ngo hari ikintu bazaza rwose aho twaba tubeshye. Mu gusoza twababwira ko mu mupira w'amaguru mu cyumweru gishize hamenyekanye inkuru y'umukinnyi Olivier Kwizera wasezeye burundu gukina umupira. Uyu musore usanzwe afatira ikipe y'igihugu Amavubi yatunguye abantu batari bake bavuga ko yari agifite imbaraga. Kwizera yatangaje ko ibyo gukina abivuyemo nyuma gato y'uko urukiko rumuhamije icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge rukamukatira igifungo cy'umwaka umwe usubitse. Yakiniye amakipe atandukanye arimo Vision FC, Isonga FC, APR FC, Bugesera FC, Gasogi United na Rayon Sport. Uyu musore kandi yigeze gukina muri Afurika y'Epfo mu ikipe ya Free State Stars. Olivier Kwizera abenshi basanga yarasezeye atagomba ni umuhungu wa nyakwigendera Jean Felix Gasasira wabaye icyamamare muri muzika nyarwanda muri Orchestre Impara, akaba yari afite akazina k'ubuhizi ka Sosomado wa Njenje. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari bibenemeshejwe na Joy Diana Ninahazwe. Kwizina rya bagenzi bacu bose tubikibanure tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose, naho ubutaha turaza kongera mu makuru yacu ari imbere.